dushimire Imana yadushikaye kuri itariki turi bazima kadushikana muri iki kibanza cyiza tumeze neza nihabwe icyubahiro. Dushimire mwese mwashyize ngaha uyu munsi mwaje kwifatikanya natwe, Imana ibahezagire. Ukwezi kwa Mukakaro ni ukwezi gwiza cyane, ni ukwezi mbere duhimbarizamwo umunsi mukuru waho Sogokuru bacu bahabuze ntayo kwikukira, bakava amahanga bari bayitunyaze igihe hariya Kiganda. Twovuga ko batunesheje kuko basa n'abadutsinze kuko baciye duca n'amande atanu urubanza rwaye, muga natwe ntitwagiriye ko twajeje kwisuganya turagaruka dupanze neza turayibagobotera mu bariruka. Rero ku kwezi kwindwi ni ukwezi duhimbazamo intayo kwikukira ku wa mbere Mukakaro. Kwezi kwindwi ni sawa guhagarara neza, guhagarara igihugu. Sogokuru baragwaniye igihugu, ikivugo cyari gitomoye neza, tugendera iragi ry'intwari z'u Burundi zatuye igihugu amaboko umutima n'ubuzima. Sinzi ko cyumvikana neza, tugutuye amaboko umutima n'ubuzima mu rurimbo rwayagize igihugu cyacu. Ugiye tuzirikana ururimbo nibyo nabwiye nko mu mugambi Cndd-Fdd twarose umwanya wo kugenda udome ku rundi kurimbo ruhagaze umugambi Cndd-Fdd urimo byose. Usomye urimo rw'umugambi Cndd-Fdd kuva ku ntango gushika ku itero cyanyuma rukobye rurikwije, n'urimo rw'igihugu rurikwije. Nabo nyine wabwiyumviye ahabwa icyubahiro. Safi. Turashima rero tuba turi ngaha mu 2024 mugati turi ngaha kubera ataba dukomoka. Tugize iminsi muri ukwezi kwindwi duhimbaje tuje gushimira Imana kuri wa kane wa nyuma turejeje ingendo 42 agize igihugu cyacu Burundi. Twahereje muri komine Cyanguzo inyuma y'inama komite nkuru y'umugambo yabaye itariki 2023 z'ukwezi kwa kane ndamukiza 2024 hariya ku musozi muremure kwa Sogokuru wacu ariyo kumwumba. Twaje tuvuga tuti ibipfunditswe ntibiguma mu bitabo. Ubu rero twavuze tuti duca tujya ku rudome ku rundi kunzu ibyapfunditswe je mu ngiro, kuko tuba tugeze kure mugabe ivyo twafundika byose twatugumiza hariya twatwibandaniriza tukavuga ngo ngira naho mugenda mu biterambere ari ibyo bita ngo umugambi wo kurwanya ubukene ngo CCRP. Uraje nta nituzi n'ibyo ari byo, ntumenya naho wapfuye ntumenya naho wageze. Rero dushime ni ukwezi kwiza, ni ukwezi abarundi bari kwarigira umwimbo barose kandi baja mu mwonga kurima bitegura ni nagatasi. Turashima rero mu kwezi kwindwi umutekano mu gihugu safi. Muga kandi kuya Sogokuru yabivuze ati mwubake igihugu mucubake mugavye abasi bamaho twama twateguye tuti umwasi ariho. Cinagira ibibaza ngo ngira abasamaya nta gusamara. Arabizi imisore n'inkumi mu gihugu kuko niragi rya Sogokuru. Tugutuye amaboko umutima n'ubuzima. Ubuzima burimwo ubu buzima butuma ngaha kwisugendera abarya ibiri ukavamwo mu isi ukayivamwo muga ukoreye igihugu. Wakoreye igihugu avuga uti jewe nditanga muga abandi babeho. Burya namwe mutoshe kubera hari abantu bitanze. Igihugu rero ni kwikorera kandi ugomba gukora neza ntiwidoga. Erekana umwimbo gusa ntiwidoga, hama ivyo bagushika. Umva bamwe baritanze barapfa kugira dushika aha, muga nawe hari igihe ucusamara akazi baguhaye ugaca uvuga uti impene irisha hiragiwe.
ugaca utoba ya maraso bamwe bitanga aguma gukora ko naho wanka wemera araza akavuga ati wewe uraziye ko ndi ndani uriko uravyonga ariko hari umwe n'igihugu amerewe nabi ico kintu twaye cyo kuzana amazi ya rusengo hari ni nugamba ni ukwezi kuzirikana iyo turazirikana umwe wese agafata umwanya akazirikana nimwe nivyo nico twavuga tuti tuze turazirikana iyo umuntu yitanze none usigaye usigara afasha iki gihugu usigara afasha iki bene wanyu kugira ngo kiye yitangi kuko kugira yitanga avuga ati iki gihugu ca Sogokuru giteza kubaho muga kibayeho na urimo none nawe urikora kuri iki kwe yakivane kugira kibeho kugira nawe giteze imbere ugihindure ukoresha ubwenge Imana yaguhaye umwe wese nje tukavuze tuti igihugu ni kiba kinini tubabane bose urwo ku rugo twubaka tuvuze kubakana sikuvuga umugore n'umugabo oya duhana ivyiyumviro duhanurane